Murakoze, jewe nitwa Jean Claude Mpitabakana nkaba ndumuvugizi wa koperative yitwa Copedebu. Ubu rero abanywanyi bariko barinjira ku bwinshi muri Copedebu, ariko twipfuza yuko tweho coba ihangiro ryacu yuko abigisha kira mwigisha wese twosangira uwo mugambi wo kwiteza imbere kugira ngo dutunganye neza ivy'umushahara turonka, hanyuma kandi ukuwutunganya twongere twitegurire kazoza kacu n'akazoza k'ibibondo vyacu. Ni ku Gasaka Web TV, ubutabazi butagira imbibe, inshuti bagenzi banywanyi ba televiziyo. Ni ya televiziyo imwe rudende mu gisagara ca Ngozi igenda ibashikira imigambi itandukanye no mu biganiro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Uyu munsi rero ku Gasaka Web TV yatewe iteka kandi no kwakira abatumire babiri aribo tugira twidondorane mu kanya, tubahamagarira gukurikirana ikiganiro cacu kuri Wezi 3 akaburungu ku Gasaka TV akaburungu.com canke ku Gasaka Web TV kuri Facebook na YouTube. Reka rero duhe kaze na karibu abashitsi bacu, reka dusabe mwidondore nyakuba. Murakoze, jewe nitwa Jean Claude Mpitabakana nkaba ndumuvugizi wa koperative yitwa Copedebu. Copedebu mu majambo yose ni kuvuga iki? Copedebu ni coopérative pour le développement du personnel de l'enseignement. Kurundi ruhande turafise kandi umutumire kazi. Yego murakoze, je naje nitwa Ciza Eugene, muramenyereye ngaha kuri televiziyo sijya mbere kandi ndabashimira nkaba nsanzwe ndicegera muri uyu mugambi ku rwego rw'igihugu. Yego duhereye kuri Jean Claude muri Copedebu mwavuze ko mujejwe iki? Muri Copedebu jewe njejwe kumenyesha amakuru, chargé de la communication, kugira ngo menye ingene vyifashe au niveau national rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine, kurya nyene indero abigisha biba bitunganije. Twebwe rero abanywanyi bacu turagerageza kumenya ibibazo bafise, umurindi bariko, hanyuma habayeho ikibazo iki canke kiriya tukaheza tukaciga guhera ku rwego rwo hejuru gushika naho gitora umuti. Murakoze cyane. Hanyuma rero tuja kwinjiranye izina mu kiganiro. Copedebu twaragiranye ibiganiro bitari bike, ibikorwa mu bigejeje hehe? Ibikorwa biriko biragenda kandi ku murindi mwiza cyane gose. Twaratanguye icyumviro kiravuka, hanyuma turabona ko kibereye yuko dushiraho koperative yabigisha, hanyuma turaheza turagira amanama atari make gushika naho twagize inama ya bose y'abanywanyi bose mu kwezi kwa gatatu, turayaha ihangiro ry'ibikorwa tugiye gukora. Ubu rero abanywanyi bariko barinjira ku bwinshi muri Copedebu, ariko twipfuza yuko tweho coba ihangiro ryacu yuko abigisha kira mwigisha wese twosangira uwo mugambi wo kwiteza imbere kugira ngo dutunganye neza ivy'umushahara turonka, hanyuma kandi ukuwutunganya twongere twitegurire kazoza kacu n'akazoza k'ibibondo vyacu. Yego. Abigisha bari mu bakozi ba leta benshi bagize igitigiri cinshi, nibaze ko mu gutanga amakuru canke mu gutanga ubwo butumwa kugira ngo koperative imenyekane mu bicisha mu zihe nzira? Murabona yuko ubu yahisigeze biroroshe cyane gutanga amakuru. Ubu turi muri monde de la technologie, murabona namwe mbere nobonerwaho no kubakeza kuri no televiziyo iri hagati mu gihugu ikora ku buhinga bwa none. Urumva rero ubuye inkuru ikibaye mu Kirundo, ikibaye Makamba, ikibaye Nyanzarake, ikibaye mu Ruyigi, bose tukamenye tukavugana. Bisigura rero yuko atakibazo na kimwe ubuye kidashobora kuba ntikimenyekane. Urumva rero kubera dufise abantu bafise ishaka cyane ishaka, ego nico gituma atangwane na ntoyi tugira yuko kugira ngo tumenyeshe haba muri sensibilisation canke mu gutunganya amanama canke mu kuvugana ku bibazo ibi na biriya.
ubu ugiye kuraba mu bitigiri mufise mumaze gushaka igitigiri kingana gute? Turavye tuko turaraba nko mu bakozi ba leta bari mu gisata c'indero, murazi ko ari abantu batari bake baba hafi ibihumbi 80, ariko tweho twagira tuti twoba benshi cyane, mugabo ubu uye turavye ku rugero rw'igihugu ubu turashitse abigisha igihumbi. Yego. Hanyuma intara ziserukiwe ukungana? Mu ndinganizo ico no kwita administration, intara zose ziraserukiwe ku rugero rwa komite nyobozi y'igihugu, intara zose zirimwo ku rugero rw'ama province, ama province yose aca yitunganya. Hanyuma rero muri abo bantu dufise ubu uye igihumbi, intara hari intara zumva umugambi gusumba, kandi rero kanyabonerwaho no gukebura abariko barasigaza amaguru inyuma, kubera twebwe muri Copedebu umugambi dushaka gukora, ibikorwa dushaka kuzokura n'ivy'abanywanyi, ni gwabo uzosigara inyuma agasanga twarugaye niwe azobahombye, kuko niwe umutahe ni gwiwe, ico uzovyara ni ciwe, nica abana biwe, nica abuzukuru n'abuzukuruza biwe. Urumva rero turahamagariye abigisha ahubwo nyabona yuko bobanguka bakitabira umugambi wa Copedebu. Murakoze cyane. Reka tuje ku rundi ruhande, murazi neza ko ibisata biza bihiga abigisha mbona ari vyinshi, ngo hari amantuze ngo ibigega bijejwe kubaka ni vyinshi. Mwebwe akantu kabijya muri ko murashiramo bwa mugenzi nakahe? Ego, akantu kabijya namana kagarutse ko, kandi kusubiramo ikintu ni navyo bitugize twebwe abigisha, kurigisha kumusubira cyane gose. Rero umva ko nta kintu cariho kiriko kirafasha umuntu kuba umu entrepreneur. Twe rero ko turiko turagira koperative ituma umwigisha aba umunyamutahe muri microfinance eka no mu yindi migambi, hanyuma urumva ko azoronka inyungu ntabwo ari umu consommateur, ni nk'umuntu afise umutahe mu kintu, hanyuma arindireye ko ico kintu cunguka. Gifise ko umutahe ufise ko droit gome, umva yuko ako kantu nakabijya kazotuma ntituza tuje nko gusharika ibindi bisanzwe bihari. Oya, turabishimira gose ukumva byaradufashije ibintu byinshi, mugabo urumva ko ako kabijya nako kabonetse, niyo mpamvu tuma dutera akamo abigisha. Ufate nk'ubujewe ndumwigisha ibujumbura nkagenda muri koperative Copedebu nkavuga ati aha harimo amafaranga yanje. Egome, kubera ko urumva ko nawe ntiwoshira umutahe mu kintu hanyuma ngo ureke kumenya ibyaco ingene bitunganije. Ego, tukiri wawe nyene nk'usanzwe aserukira ari ndongo zigira kabiri ku usanzwe aserukira koperative, murabona ko tugira duheze umwaka ane civile, nta kantu muri murategura muzogira abanyeshira hamwe mu y'imisi mikuru? Ego cyane, mbere murakoze, mureho nakajyo ko gutangaza yuko mu mpera z'uyu mwaka tuzosubira tugira inama ya bose, inama rukokoma, inama yo kwerekana ibikorwa aho bigeze. Ego, hanyuma rero umuntu wese yamaze kwinjira afise nk'umutahe akibonera aho bigeze, nayo urumva ubundi bwo bikorwa aho bigeze birashimishije cyane. Mugurumva ko iyo nama izoba ari inama rukokoma. Hanyuma kandi ikindi naco, nkuko hariho intara zimwe zumva umugambi gusumba izindi, turiko turagerageza gushikira abanywanyi ku kivi aho bari, kugira ngo ntihaze hagire uvuga ngo ntitwari twavyumvise. Ego, nkabonera ko ajyore ko kubahimiriza banyaruke kwinjira, kuko igihe ni iki, ntibazo have basanga imiryango yaruka. Agira mwotegura amadesante ku ntara mukagenda muhimiriza. Ivyo mu bisanzwe twarabikoze, mugabo urumva tugumizako. Ego, nkuko urumva naho basanga ku kivi, tubasange ku mashure, kugira ngo bavyumve, kuko twifuza yuko iri terambere ryoshikira mwigisha wari we wese ahari. Ego, tugaruke ku rundi ruhande, leta nkozi yashize imbere cyane gushigikira abantu bafise amakoperative bakorera hamwe. Nyakubahwa, bimeze gute hagati ya Copedebu na leta mvye?
turakengurukira cyane leta ku bikorwa byiza ikora cyane mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bahurikire mu makoperative bashobore kwiteza imbere, bashobore nko nyine icubahiro abivuga, bashobore kubyaza umusaruro ibikorwa byabo, kandi kugira ngo umwe wese aronke icyo afungura, ico yikorako. Twebwe rero hamwe n'indongozi z'igihugu gushika ubuye bimeze neza, kuko mu manama tugira turamenyesha inzego z'igihugu bakatworohereza, igisata gishinzwe gushiraho amakoperative muri leta AMNACOP cyadushigikiye cyane, ariko tukasaba yuko bodufasha, kandi kuko turabona yuko nk'ubu muri ko muraraba hariho ibisata biteye imbere cyane mu makoperative, ndabe nk'akarorero nk'aya ma institution de microfinance, ko turaraba nko ku rwego rw'abajejwe umutekano. Ejo bundi twaranabonye na nyakubahwa umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine n'umutekano, ariko arahimiriza abapolisi ko nabo boheza bagashinga iyo institution de microfinance. Tukabona ko natwe tubikoze byoheza bikaturamira, bigaheza bikanadutumirira hamwe, tugira tuti naho twebwe muri iyo institution de microfinance umuntu arose n'akadeni, habamwe n'ikintu kijanye na education financière, abantu bagakoresha neza amatungo yabo, hamwe mu kugira tuti umwigisha wese muri Copedebu dufise indoto yuko inyuma y'imyaka 5, inyuma y'imyaka 10 yo bari umwigisha ameze gutya, hamwe tugira ifoto yiwe tukabona tuti n'umwigisha abahantu hameze gutya, n'umwigisha yiyunguruza gutya, n'umwigisha yambara gutya, donc tukabona yuko gabanya n'imyidogo yo kuvuga ngo gashahara ni gato cyane gose twibaza yuko ari ikintu nibaza ko na leta zodufashamo cyane, kuko benshi muri twebwe abigisha turakunda kuvuga ngo umushahara muto, ariko harakwiye ikindi kintu kivuga kuti none uwo kwari muto ukoresha gute, ubutunganya. Tugiye kubiraba nta guciriyemo, turabona ko umwigisha ari mu bakozi ba leta bafise umwanya munini ugeranije n'akazi aba arimo arakora cyane gose, ubyaza umusaruro cyane gose. Uyo mwanya kenshi, uyo mwanya w'inyuma y'amasaha yo gukora, nubwo tuzi ko umwigisha buriya amasaha yose agiye yo mwishure gusa, hari igihe cyo gukosora, hari igihe cyo gutegura, ariko biravye umwigisha arashobora kuronka amasaha 2, amasaha 3 ku munsi yoshobora gukoresha neza, agakora ibikorwa bishobora kumuteza imbere, akongera agakurikirana ivyiwe. Wakaye kajambo ushobora gusoza kugira ngo ntihagire ubisigaza inyuma. Hariho abashobora mu misi baguma bumva umengo binga makenga, tinone kumengo ntitubitahura neza, mugabo urumva yuko intambwe tugeze ku ntambwe ziza cyane. Urumva rero nababwira ati nibasidukane niyo nka binjire muri iki gihe, hanyuma ari nk'ukeneye kubaza n'ibibazo byinshi, turasiga inimero, ashobora no kugenda ku cicaro cacu Gitega, ego kiri mu gisagara ca Gitega nyene hagati, ku nzu yitwa Emmaus, niho hari biro dukorerako, aho hose bakaza barahicisha, bakabona ibikorwa byacu, bagasiguza ibintu byinshi. Mugabo icyo ntitwifuza ko hariho uwuzosigara inyuma yiyumvira ngo nkeka ibi bikorwa atari bikorwa nyene byo. Tuza gusozera nawe akajambo kanyu. Ijambo murakoze cyane mu ijambo rya nyuma noshikiriza muri kino kiganiro no kubakengurukira, kongera kandi ngasaba abigisha bagenzi banje yuko umuntu wese kugira ngo atere imbere, mu Gifaransa bavuga bati il doit accepter de prendre le risque, donc rien. Rero umwigisha twe muri Copedebu ya risque zero, kubera amahera nayiwe, azogenda mu bikorwa tuzokora mu byo dufise, haba institution de microfinance, haba hôpital umurezi, haba umurezi microfinance, haba institution de transport, azogenda nk'ufisemwo umutari. Donc rero ndabatumiriye abigisha bumve yuko hageze igihe cuko umuntu ategura kazoza kiwe, hamwe agenda muri banki yiwe, ari umunywanyi kandi ari umu actionnaire.
rero ndabatumiriye abigisha bagenzi banje batsinda ubwoba bazi bitabe tuje hamwe turwanye ubukene twiteze imbere. Murakoze. Reka tubashimire inshuti bagenzi bavandimwe bo ku Gasaka TV, tubashimira ukuntu mugenda mugira subscribe mugira share n'amakomantere yanyu. Reka tubashimire rero tuzosubira